N'urumwigeme wari we wese icya mbere bisaba kuvyiyumvamo, bisaba kwiyumvamo ikintu umva wokora ukuntu agaragara muri visage. Umuhungu atari mugufi, umuhungu muremure kandi atari muto muto vyahatari. Urashobora gukora igikorwa usanga hariho uwundi muntu yagishimye ukaza wabona araguhaye ifanta ati vraiment wakinye neza harya hantu hari ico wanyigishije, uzona araguhaye ifanta. Muri aka kanya ni umukinyi wa filme, umukomedie. Hello my people, meze bon. Ku mazina yanje nitwa Akimana Audrey, ku mazina ya page naho ni Audrey officielle. Nkaba ndi umukinyi wa filme, nkaba ndi umukomedienne, nkaba nkorera kuri page ya Wet Company, nkaba ariho nkorera ibikorwa vya filme n'umukomedienne. Hama ndabatumiye kugira subscribe, ego tibagenda nga commentaire, unibuke kugira subscribe kuri page ya Elic Burundi. Buri muntu wese atarabikora ndamutumiye kubikora. Bye bye. Hello, my beautiful people. My name is Chibudenga Mnyamasibo from South, aka Bin Laden Sharpshooter, yantare woman. Ndi kubona umwigeme ndibaza si first subambere ndamubazanira ariko niciro bigize kuri kabiri dukorana ikiganiro. Ushaka kubaza ati mbe n'umunsi bimeze gute? Ndibaza Audrey kari mu kiganiro. Murakoze cyane. Ndi kumwe na Audrey, bari kumwe n'umwe mu comedy bari kubikora neza muri no miss. Ndi Audrey. Impano ya comedy burya nerutse ukina amasinema n'umusabuzi muri comedy, waye kuvyumvire gute? Nararavye comedy ndavuga ati no, sinoguma muri comedy gusa, reka umwe sinoguma muri filme, reka nze ndakina na comedy, nze ndakina utuntu duto kugira ngo abantu bagume bankurikirana cyane. Ya ubushize wari muri cinema, wari muri filme, wari kumwe n'aba buryo wari muri groupe yande haje? Ubwa mbere nari muri groupe ya Agaco TV. Ndayivamwo ubu ngeze muri Wet Company. Byagenze gute kugira ngo mutangure gukorana na Wetu? Kugira ngo dutangure gukorana na Wetu, ndibuka yarakeneye abakinyi. Aravuga ati Audrey, ko dusanzwe tumenyeranye tuzinanye, arambwira Audrey ndagukeneye muri timu yanje, ndagukeneye uje kugira ngo dukorane ibikorwa. Cambona kujayo. Ugerageje kuraba Wetu umenga bamukanyosha, nawe uba mu Kamenge, mu Kamenge bigenda gute? Birakorohera kugira ngo mubonane mukorane ibikorwa? Biroroshe kubera ko Wetu novuga ngo aba ahantu habiri, aba mu Kanyosha ni no mu Kamenge. Ibikorwa tubikorera no mu Kamenge ntubikorera mu Kanyosha. Afise ingo zibiri? No, mu Kanyosha ni muhiri wawe kwa papa na mama, ino naho aripangiye. Reka tugende rero, tugende ku bikorwa cyacu nyezina. Burya Audrey ano masaha ninde? Ano masaha ninde Audrey? Muri kaya ni umukinyi wa filme, umukomedie. Nakaye kandi kazi ukora inyuma yo kuba umukinyi wa filme no kuba umukomedie? Kandi kazi ndaba nkora, no? Nta kandi pe. Nakandi kazi ukora? Uri umunyeshuri ho? Ndi umunyeshuri. Okay. Niye mpanuro woha abigeme basanzwe bari kutura muri kano kanya, ngerageje kuraba urumu wa jeune bafise tara kandi basanzwe bari gukoresha tara yabo gute, kwandi bigeme basanzwe bafise tara ariko batinya kuja mu kazi we uri gukora muri kano kanya? Cyo no hanura umwigeme wari we wese icya mbere bisaba kuvyiyumvamo, bisaba kwiyumvamo ikintu umva wokora. Nimba ushaka kuja muri filme canke mu comedienne, bijemwo ari ukuvyiyumvamwo, ari uko wumva nyene muri wewe uko bishobora. Pana kugenda ngo nagakuku, no? Ntuzigende ngo nagakuku canke iki n'iki, biba bisaba kugenda uvyiyumvamo muri wewe. Okay, ngerageje kuraba nize ntambamye cyane cyane kubwawe ukunze nk'abigeme ukunze kubona bahura nazo iyo binjiye mu kintu cya cinema. Ntambamye
intambamyi ntizobura ko hari igihe usanga ugiye muri club kanaka usanga bariko barakudraga usanga barakudraga cyane usanga biriko birakonona rero muri ako kanya udaciye umenye icyakuzanye umenya ati jewe naje gukora iki inye muri ako kanya urahura n'ikibazo pe. Audrey aramaze gushika agakundana n'abahungu bashika kuri 3 carimwe. Oui. Batatu uza kugendeye gute kugira ngo ushobore kubakombina nyene uvuga ati abantu reka ndabashiye ku rutonde rumwe? Apana mu mwanya umwe no oya apana mu mwanya umwe. Nivuze mu mwanya umwe bati oya nkundanye na Auguste Bienvenue Alex. oya nta rimwe nta n'umunsi n'umwe. Umuhungu ku bwawe ukundana umuhungu bameze gute? Wa muhungu ampa agaciro cya mbere azi guha agaciro ibintu, cya kabiri wa muhungu azi gupambana n'ubuzima, uzi gupambana n'ubuzima ukampa agaciro vraiment aho nyine ni bon. Ku bwawe uremera ko umwigeme cyangwa umwana w'umukobwa ari kure kurondera amafaranga? Yego arabirekuriye. Aravuga ko atabirekuriye ko kurondera amafaranga birekuriye umugabo gusa. Oya n'amakosa ega twese turashobora gukora, twese turashobora gukora kuko ntibitesa kugenda kubwira nk'ubu nyine ndaje wawe ngo nshaka amahera nk'uri boyfriend wanje ngo nshaka amahera ngo kugura iki n'iki. Itambere na mbere biraryoshe jewe ubwanje menya ngo ndashaka iki nkakigurira mu mahera jewe navunikiye narondeye. Okay. Audrey ku bwawe umwana w'umuhungu akureheje ikintu ca mbere wanka ku mwana w'umuhungu uvuga ati uyu naho yondesha nubwo bafise ibi sinomwemerera abameze gute? Ni wa muhungu w'ikinebwe. Okay, ukunda abahungu bameze gute? Ugaragaje kuraba ukuntu aboneka, ukuntu agaragara muri visage. Umuhungu atari mugufi, umuhungu muremure kandi atari muto vyahatari. Kandi ngaho urumva squataye kaba kabaye akaba kabaye bati ebana bahapiwe bahapi. Ari umuntu usanga ari muto biteye ubwoba. Nagira ati ubwoba muto. Okay, Audrey reka tugane kuri ibi. Ku bwawe urukundo gukurira rugaragazwa n'iki? Urukundo gukuri biragoye pe, biragoye sinovuga ngo naramuraba umuntu nkaca menya ngo ngarankunda by'ukuri cyane ndakubeshe pe. Urafise umukunzi? Umukunzi yego. Umukunzi mukundanye nimba atari banga umutubwira izina nawe akiyumva hajya. Audrey nivyo aragukunda? Ndamukora challenge? Nta breme arankunda. Ndamukora challenge? Ya? Ndamutelefone ndamubaza ati shiriwe ninde? Nta kibazo. Ya, bito tuzobigaruka kundi munsi. Haraho nigeze kwikora ari yavuze ngo bikore ndabikoze shira yageze ati je rero kuvuze je namukunzi fise akaza ndi kubona sheri wageze ntamukunzi fise. Reka tubandanye n'ibinabyo ku rugero rw'uko mu buzima usanzwe ubayemwo wavuzura umunyeshuri uri umukomedien maybe hariho n'abandi bigeme nabo basanzwe bakina comedy basanzwe bakina amafilme batabona inyungu muri ibi bintu. Eske wowe umaze kubona inyungu mu mwuga wa sinema? Yego inyungu iriho kuko urashobora gukora igikorwa usanga hariho undi muntu yagishimye ukaza wabona araguhaye ifana ati vraiment wakinye neza hajya ahantu hari ico wanyigishije tubona araguhaye ifana. Audrey ku bwawe wifuza urugo rumeze gute niyo vyashika ukaronka uwo mushingira? Urugo je nifuza ni rwa rugo rw'amahoro ruzo kwamamwa amahoro rwa rugo rurimwo urukundo. Biramaze gushika Audrey akaba akaryamana n'umwana w'umuhungu? No birashika? nta n'umunsi. Ati? Nta n'umunsi n'umwe. Ati? Nta n'umunsi n'umwe. Abavuga ku rukundo cyane mu gisagara ku rukundo rurangwa n'ivyo naho nivyo je navuga ko ari ivy'abantu bishira nivyo abantu bishiramwo kubera ko urukundo ntirufatiye ku bintu. Oya umunsi mukuru w'abakenyezi kuri wewe ni? Umunsi mukuru w'abakenyezi kuri jewe ni guhimbaza, donc guhimbaza kuba abakenyezi twarashoboye
kugira agaciro kurazi ubwa mbere leta ndagaciro kadanje twari dufise kubera ko umukenyezi yari wo muhira yari wo gukora udukorwa two muhira ubunye umukenyezi arashobora kugenda agakora akazi okay ukubwawe uremera ko no mu bagabo hariho abagabo basanzwe bafatwa nabi n'abakenyezi babo? Ego ndavyemera. Iyo bishitse ku bwawe uramaze kuronka umuntu akubwira ati aza kukuganira akubwira ati mu rugo iwanje ntibimeze neza yaba umugabo yaba umugore? Ego biramaze ko. Impanuro umuhani yawe? Ikintu ca mbere ndamubwira ati burya genda uyage n'umugore wawe canke iyo ari kenshi n'abapapa usanga ko barabimbwira canke abamama iyo ari umumama aje kubimbwira ndamubwira ati genda uyage n'umugabo wawe muvugane ahantu hari kosa sivyo uri umumama ndakubwira ati genda wicishe bugufi kuko uri umumama nyine uri musi wiwe genda wicishe bugufi uyage nawe sivyo nyimba ari wari mu makosa nyine emera wicishe bugufi umusabe imbabazi kugira ngo ushobore kubaka urugo rwawe neza. Okay reka tugane kwangiza Audrey tugane kurangiza ikiganiro cyacu ariko tutararangiza nashaka ibintu bibiri usanzwe ukunda kuruta ibindi. Kata ibintu bibiri novuga ngo je ndakunda cyane kurusha ibindi byose. Cyambere nkunda ndakunda filme cyane numva ngira ngo n'umutima wanje wose pe ndayikunda vyatanje. Kindi naco gikurikira ndakunda ibintu vy'amavizite kandi kasheke nta gatatu ndakunda gusenga cyane ndabikunda nivyo novuga.